hari ingwara nyinshi bita ko zigendanwa ariko twebwe tukazivura zigakira dukoresheje imiti kama y'ikirundi. Uyu muti rero ukavura ingwara ya diabete ku buryo umuntu ashobora. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Reka tubaramutse n'iteka nangiri bakunzi b'urubuga inshuti ya Bose TV aho dusanzwe tuhari kugira ngo tubashikire aha canke hariya na cyane aho tugira dukora uko dushoboye na cyane kubazanira zimwe mu ntahe z'abagiye barivuriza mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya Bose. Aha nkanakubwira hari kuri uwo munsi aho abasanzwe bavurisha imiti kama bari bakoraniye hamwe aho bariko bahimbaza umunsi wahariwe ubuvuzi kama muri Afrika. Aha kandi nkanakubwira ko hari igenekerezo ry'ukwezi rya gatandatu muri Nyakanga 2019 urumva yuko haciye imyaka 6. Noneho bamwe mu bavuza imiti kama bari bahari bahakoraniye banazanye nimwe mu miti basanzwe bavurisha mu bigo basanzwe bakoreramwo. Reka noneho dukurikirane uko Onesphore Shimirimana umuyobozi w'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya Bose uko yavuze uko yashikirije imwe mu miti basanzwe bavurisha mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya Bose noneho nico igenda ivura. Nawe ukaba witwa rhumatisme, ni ijambo twakuye mu mavi canke ingwara zikunda gufata abantu zifatira mu mavi. Ubu muti rero ukaba uvura ingwara z'amavi, aho umuntu ashobora gusanga yavyimvye amavi canke ibirenge ugasanga hari ibintu byafatiye mu mavi bikamuboha. Uno muti ushobora kubivura byose ku rugero ruhambaye. Hanyuma turafise ubundi hano witwa Kira rero uyu n'umuti uvura ingwara ya diabete. Rimwe na rimwe hari abazi ko ingwara ya diabete yoba ari ingwara ngendanwa ariko mu nshuti ya Bose hariho ingwara nyinshi bita ko zigendanwa ariko twebwe tukazivura zigakira dukoresheje imiti kama y'ikirundi. Uyu muti rero ukavura ingwara ya diabete ku buryo umuntu ashobora guhagarika insuline canke za daunire za glycophage n'indi miti yashobora kuba akoresha ariko arapfufahaza, kandi amaze guheza gukira neza agasubira gufata ivyo aba yarabujijwe kuko aba yakize neza cyane. Turafise undi muti witwa Zibuka. Uyu n'umuti uvura iziba ry'imitsi, ushobora guhanagura imitsi yazivye canke ibinure cholesterol vyihoma ku mitsi noneho ukabihanagura umuntu rero ugakiza izo ngwara. Murabona hano ko dufise indi miti y'amazi. Hano turafise umuti witwa Vyimbuka. Nakuvuga ngo uyu muti rero uvura ukuvyimba k'umubiri. Hano tukaba dufise umuti witwa Mbungabunga. Mbungabunga ni umuti uvura ingwara z'igitigu rero ukavura n'ama hepatite. Uyu muti rero nkuko mubibona hariho ubundi muti tuwongerako ariko tutazanye hano kuko imiti dukoresha mu nshuti ya Bose ntitwari gushobora kuyizana yose ngo bikunde. Uyu rero hariho iyindi miti ibiri dushobora kongerako, hariho bita vitamine akaba n'undi bita Mbungabunga nimero 2, bigaca bifashanya mu kuvura ingwara z'ibitigu z'ubwoko bwose umuntu n'ahaba amaze kugera ku rwego
wo kuba cirrhose canke urusina mu kirundi ashobora gukira neza cyane. Hano dufise undi muti witwa izere, uyu nawe ukaba uvura imitsi yazivye hamwe n'imisonga n'ubundi bubabare bw'umubiri, bivuze ngo n'ubu ariko arababara aka kanya yumva imisonga acaza tugende tukamuhonjesha. Aha mubona iki kinyamakuru noneho Mashariki TV bari bagiye noneho kugendera ikigo cy'ubuvuzi kama aho basanzwe barimira imiti basanzwe bakoresha mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Kurikirana ikiyago canke ibiyago bagiraniye n'umuyobozi w'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Ibi nkuko mubibona izi n'ingagari kubera yuko ari ibintu tudashobora kuronka imbuto iyo turiko turazirondera, no kuvuga yuko turafata igiti nk'uku tukakiryamika mu ivu, tumaze kukiryamika duca tugishira kwivu hama kikanaga ayandi mashami amaze kunaga ne duca twimura kugira ngo dushobore gutera ahandi kugira ngo tubandanye tubigwiza. Hano naho nkuko mubibona murabona hano na hano turiko tugwiriza aya mashugwe bayita roseya. Aya mashugwe rero nayo abantu bayazi nk'amashugwe yo gushariza ahantu, ariko twebwe tuyazi nk'umuti ushobora kuvura indwara zitandukanye ariko bivanye n'ico twavanganyije nayo. Bibona rero uko zidasa niko zishobora no kuvura ibitandukanye, nico bituma nabwiye yuko mu kuvura twebwe tuvanga imiti. Aha rero imiti tuduga ngaha nizo tubatura dushe gutera ahandi. Noneho aha naho Mashariki TV nyene yari yishikiye ku cicaro gikuru c'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, baje kwirabira neza na neza uko basanzwe bakora n'imiti yaho, banabatembereza banabereka uko bakora mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Igisata kirahari dusanzwe tukirimwo kiraba ivy'imiti kama. Ico gisata rero kikaba rero kiko kiragerageza gukora kugira ngo na cyane cyane cegeranye abantu bavuza imiti kama, kibigisha ubwa mbere gukurikiza amategeko y'igihugu, kuko itari gukurikiza amategeko y'igihugu n'umvyo kurakora byose ivyo barubusa. Hanyuma kandi congere kibereke ingene bashobora kugerageza gushiramo isuku ku rugero rukwiye, kandi bagerageze kurondera imiti bashobora ishobora kuvura indwara nyinshi, kuko mu miti kama ushobora gusangamwo imiti ishobora kuvura indwara abantu bazi ko zidakira kandi zigakira neza. Kuvuga nk'uyu uye witwa rumuri rero ukavura amahaha, na cyane cyane nk'amahaha arimwo amazi yadengeremo amazi. Hanyuma uyu kandi turashiramwo iyo turiko turavura neza amahaha turongera kundi muti bitazibuka nko mwavyumvise hano. Umuti uzibura imitsi. Bona hano muti bita Edeni uvura amibe. Bona bawita Ntabara n'umuti uvura ibizimba biterwa na amibe. Nkuko inshuti ya bose tuvura indwara na cyane zitwa ko zidakira, ni za diabete, hypertension, gute, amaso y'ubwoko bwose, ibitigu za hepatite B na C, indwara z'amakonyera bimwe bifatira mu mavi, hanyuma indwara z'amara, za estoma, kugumbiza, kumeneka umutwe bidahera, ibyo byose twabivura. Hanyuma intambamyi nkuru tugira naho dukura umuti, imiti yarazimanganye, niyo mpamvu turiko turagerageza kwegeranya iyo miti. Hari haho tuyitegurira kugira ngo tuyirime, turiko turagerageza kuyirimira kuko myinshi cyane yarahonye ntikiboneka. Nayo ubundi ku buhinga bw'iwacu nta ngwane dufise, uretse yuko bisaba uburyo bwishi, kandi usanga abene gihugu ugiye kubarihisha uburyo wakoresheje batoburonka. Rero urumva nico kibazo tugira, nico gituma usanga dukora imiti ishobora gufasha abantu, mugabo tudashokuronka ntitworonka urugero rw'abantu bose iyo bakeneye. Ariko muri iki gihe abantu bose batwitura bashaka kuronka umuti, mugabo kuko tubona yuko abantu baguma biyongera aba benshi, kumbure mu isi y'imbere turarose ingene dushobora kongera uburyo
bwo kwigwiza bikomeye dushobora kuyibura. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.